ejo rero umumenyereza akaba mu majambo make n'umuntu adakunda kuvuga ava match ayaga n'ibinyamakuru ariko akaba yaravuze ko afise icizere ijana abambaye bavuze ngo amajana 5 kwijana amajana 5 kwijana amajana 5 kandi umutahure buriya icizere n'amahirwe biratandukanye icizere n'amahirwe biratandukanye ariko amahirwe ntiyobaho hatabanje icizere siko bimeze niko bimeze kandi iyo ufise icizere amahirwe nyene acakurikira amahirwe uyabona kandi ushobora gushika ku mahirwe utabanje kwanza kugira icizere ntibishoboka ayo mahirwe kugira kwanza icizere kwanza mbere yo kushika no vuga kuri ayo mahirwe nuko je nibaza yuko ari ikintu ciza cyane gose iryo ni jambo no vuga ryari rikwiye ku dufate nko ku mukuru w'ingabo mu gihe c'urugamba sinzi ko ntahura iyo umuntu avuga ingabo zimirije urugamba canke zigiye mu rugamba bama bavuga kenshi ko atangabo zibura umukuru muri kintu cyose novuga c'intambanyi zoshikira izo ngabo uza kuba novuga aba responsable mu gukemura ico kintu n'uwo mukuru w'ingabo urumva rero n'uwo mukuru w'ingabo kandi afise role yo guhumuriza canke yo gutanga ihumure ku ngabo ziwe iyo bitagenze gutyo onye izo ngabo ziwe ntiziheza zikore nta kintu na kimwe zishobora gushika ko novuga ko urwo rugamba ivyo rero birasa cyane gose novuga n'iby'intamba mu rugamba zacu twimirije urugamba ni ku munsi w'ejo no ku munsi w'Imana mukuru w'ingabo yumvikana uhagarika urwo rugamba ni witwa Etienne Ndayiragije umumenyereza mukuru nakaryo keza yuko mu nzira zo kugana novuga urwo rukino mu nzira zo gushika kuri urwo rugamba haza haratangwa canke haza haravugwa amajambo nk'ayo yihumure ivyo birubaka abakinyi novuga cyambere na mbere psychologiquement naho hano novuga hakuru novuga mu nteguro y'izi match ubona ko abari match novuga ahanini usanga novuga urwego rw'imigwi rutaba ruri kure na kure ariko uwateguye cyane gose neza aho hantu usanga novuga aheza kitwara neza twarabibonye mu nkino novuga nyinshi cyane gose ntitwari gutsinda novuga igihugu cya Namibia byoroshe nka kurya iyo abakinyi bacu bataza kuba bameze neza mu mutwe ariko kandi twarabuze novuga concentration ikwiriye psychologiquement ku rukino rwa Cameroon ari navyo novuga byadukozeko mu guhapa dutakaza urukino muri burya buryo kuri uno munsi hasigaye amasaha makeyi dutane mu mitwe n'igihugu cya Gambia igihari kugeza ubunye nukubanza kubaka canke gushira ku gihe neza novuga abakinyi bacu kuri kote mentale kuko twarabonye yuko ari hanini novuga tugifise agahazi ariko ni uvuza ko gahaze kuri kote mentale ushobora kuba waragerageje kuba fort mentalement mugabo ugasanga par rapport y'umu adversaire biragoye cyane biragoye kuba fort mentalement kurusha Cameroon kandi turazi ico kote mentale imara mu mupira w'amaguru ifasha ikintu gikomeye cyane bisaba ubwo gwego twarabonye iminota 45 myiza reka dufate ijya 45 tuyiteranye ku rukino rwa Namibia duheze twihishusho y'ibishoboka kuri urukino rushobora kubejo n'ivyahe bintu wabonye ku rukino rwa Cameroon mu vyiza n'ivyahe bintu wabonye ku rukino rwa Namibia
biheza bikaguha icizere ko rukino gwejo intamba zishobora kwizera intsinzi na cyane cyane ko tubona ari groupe itahindutse kanene. Bo ibintu bya mbere novuga nabonye wanashima byadufashije cyane gose kugira umwimbo mwiza kuri izo nkino zibiri. Cya mbere na mbere kwanza ni groupe y'abakinyi novuga umumenyereza aba yizeye batangura mu kibuga. Iyo groupe twasanze ari groupe novuga ihurikiyemo abakinyi bakiri bato. Abo bakinyi bakiri bato rero bica bifasha iki? Bica bibafasha kugira determination mu kibuga kandi ku mwanya novuga presque nka wose w'urukino. Niko ndavuga kuri abo bakinyi bakiri bato. Urumva? Ariko urumva kubera yuko abari equipe ntihaza kuburamwo novuga elema nk'imwe canke ziza bakinyi novuga bafise experience. Rero iyo determination yaratumye novuga twitwara neza kuri izo nkino zibiri kuko warabona neza yuko hambavu yi karite dusanzwe dufise ndavuga abakinyi bacu b'intamba mu Rugamba basanzwe bafise yo kugumana umupira canke yo kujera urukino cyane novuga mu guhanahana byarabafashije canke byarafashije mu kugira pressing mu gihe umupira ubutakaye. Mu kugira pressing iyo pressing warabona neza yuko ahanini yakugwa n'abakinyi bakiri bato. Urazi ico kintu uri kuravuga ni nayo mpamvu ku match ya Cameroon hari ahantu habiri mbona coach yihendeye mu byo mu kibuga. Kwa ku match ya Cameroon ya Alonso umukinyi yitwa Liongola bivanye n'urukino yagize imbere ya Namibia byari bigoye yuko uwo mushira hanze. Byari bigoye nyimbuzi yuko n'abarundi yo bagira vote bakavuga ati ninde mukinya merita kuba mu kibuga ubwa mbere nka 60% bari guhuriza kuri Liongola. Niyo mukinyi twavuga tuti uyu ntankeka nimwe niwe mukinya tegezwa gutangwa bivanye n'ukuntu yitwaye ku rukino rwande rwa Namibia. Ari kuri ya mwana ku match ya Cameroon bivanye n'ivyo coach yakinye niyo mukinyi wa mbere atarakuye kuja mu kibuga. Uraza byavuye none byavuye kuki ujya mwana umumenyereza Etienne Ndayiragije yisanze ku kibazo kimeze gute kuri rya match ya Cameroon. Yisanze ku kibazo kivuga ati jengiye gukina na Cameroon ni equipe novuga idusumba presque ibintu byose. Yaba bakinyi novuga batembere bajera umupira irabafise cyane bishimikije n'iryo zina ryabo. Kuri attaque ho nta n'umuntu arinda kubigaruka. Voilà, kuri attaque nta muntu arinda kubigaruka. Ariko kandi groupe ya Cameroon igizwemwo novuga n'abakinyi benshi bari très expérimenté. Mwico gihe coach yacigira ikibazo kimeze gute yavuze ati jewe ndafise abakinyi babiri uko biri kose experience yabo muri no match ishobora kumfasha. Ati nta yindi shwa mfise atari kubashira mu kibuga abantu bakinyi babiri ndavuga uwitwa Saidoni Bazonkiza n'uwitwa Cedric Amisi. Urumva Saidoni Bazonkiza ariko Alonso ntanaguciriyemo gatoyi manze meraheze kuri Saidoni Bazonkiza uko biri kose nta kibazo cyari gihari cyo kumutanguza mu kibuga bivanye novuga na forme yari afise niki nibihera arimwo ndetse n'umwanya akinamo nivyo yakinye noneho warabonye ko atakwihinda. Ariko kuri Cedric Amisi tugaruke ngaho hantu. Cedric Amisi turazi neza yuko ikibanza kinamwo gicamwe witwa Jordi Liongola. Urabibona neza Cedric akina kangahe neza. Cedric neza akina kuri côté droite. Ariko Liongola match ya Namibia yabaye mwiza aciye kuri côté gauche. Liongola yego uribuka ni aprovoke igitsindo ca mbere ni ca kabiri nivyo yaciye kuri côté gauche. Ahubwo deuxième mi-temps niyo yaje mu mwanya w'intuzi
niyo yaje muri uno mwanya côté droite niho yaje muri côté droit baca bashirayo baca binjiza ndega basha sinzi umukenye baca uyu Mengo Richard Bazombwa ibintu nk'ivyo sinibuka umukenye yamusubiriye ariko ko biri kose Cedric Amisi kumutanguza mu kibuga novuga kuri match ya Cameroon byabaye ngombwa yuko uwitwa Jordi Liongora acagira obscade canke ugo ruhome rumubuza guperisa nkuko twari tumuzi novuga twari tuzi karite ziwe zo guperisa cyane gose cyane agira amamonte cyane gose kuri iriya couloir kuko wibuke neza bakinye couloir imwe ariko Jordi Liongora we wakagira iyo karite umumenyereza akamuha iyo role yo gukina asubira inyuma cyane aza gufasha uruhande rw'inyuma kuko yari yagize system ya batatu batanu babiri ego urumva cyabaye ngombwa yuko Cedric Amisi akina nk'uri imbere Jordi Liongora agakina inyuma yiwe ariko bakina ku ruhande rumwe ku murongo umwe ibyo rero byaratumye Liongora novuga ati ataboneka nk'uko twamubonye kuri match ya Namibia ivyo wewe uvuze ahubwo unsobanuriye ukuntu byaba bloqué bose ico nako ndavuga kuri Liongora n'impamvu sinabwa sigura impamvu atari gukina Liongora match ya Namibia yakinye coach yahisemwo 4-3-3 nyimbo vyibu cyane gose kuri match ya Cameroon byarahindutse sasa aba bakinyi beza ku mpande Alonzo ndabisubiyemo bafitinga muri system ya 4-3-3 abo nabo ni bande ni Liongora tuvuga ni na Cedric Amisi sasa habayemwe ibintu bibiri wabivuze neza twagize n'Imana muri system ya 4-3-3 yo kuri Namibia harimwo n'abasore benshi abantu bakiri bato bari capable yo kugenda no kugaruka cyane gose ibi bintu rero biri mu nama ndabihuza neza cyane na equipe yitwa Chelsea Chelsea igiye yatwara Champions League yari ifise bamwe mu bakinyi bari beza cyane ku mpande bitwa Hakim Ziyech n'abitwa Christian Pulisic aba bakinyi donc system ya 3-5-2 ushizemwe umwe muri aba bakinyi bo ku mpande surtout bajya ba winga bataka ajya ma ele ntibakina ntaco bagufasha donc iriya system ikeneye batatu bose araba défenseur centro de nature ari nawe uhora ubona nk'igihe nko muri reka twitize nko muri Inter de Milan muri Inter de Milan haba hari inde haba hari uriya yahoze muri Manchester muri kurande rw'inyuma ego kurande rwa defense muri Inter haba hariho umwe yahora muri Manchester yitwa nde apana ari urupetero gutangura muri Inter rwahoze muri Manchester United apana Chris Smalling ari muri Roma muri Inter hariho kurande rw'inyuma hariho uyu De Vrij gaturabe muri Inter novuga bakinyi okay muri defense centrale usanga hari umuntu yitwa Bastoni siko the Bastoni hakaba hariho umuntu yitwa Chenda mwibogiye ujyo muhungu yahori wani oya hari Damian akina ku ruhande Damian akina kenshi ku ruhande asubirira Di Marco yatakiye oya raba nka finale ugomba urabe squad bakinya ari batatu inyuma muri uzorabe Damian atangura muri batatu erega ni kumwe bamaze ko bari batatu ari ukuntu bakuvura barakuvura impande cyane uriya Di Marco akina aduga cyane urumva aba defense centrale ba Inter de Milan hariho ndega baje hari ujya muhungu nyene ka Damian kajya wari ko ravuga hakabaho De Vrij hamwe n'uriya wundi twari ko turavuga Bastoni sabo batatu n'aba defense centrale bose batatu ku mande haba hari inde haba hari uriye mu nya Hollande wundi Dumfries hamwe na Di Marco raba rero izi mpande
babaye bangahe deje babaye batanu hagati haba hari inde hagati abariko Barela abariho uyu munyatirikiya Charanoglu abariho kandi n'uyu unye munyakroasia no ko mengo kugeza ubunye yaragiye voilà muri finale niwe yakinye bagaca bakinana nabanga Brozovic abatatu tuvuze muri defense baba batanu bari kumwe nande na Di Marco hamwe nande na Dumfries kuri babiri ubu ni uyu mufaransa Marcus Thuram hamwe nande na Lautaro Martinez mu mwaka oze yari Lautaro inyuma yiwe umwe yahora muri Chelsea muri City uyu unye Edin Zeko yabafasha rimwe na rimwe agasubirirwa na Lukaku siko byari bimeze donc ku mpande kugira ngo ibi bintu bibe efficace bikeneye baba winga abakinyi b'inyuma bamwe b'inyuma ku mpande ariko bafise qualité zo kuduga ike systeme nibe ikeneye ntikeneye abitwa baliongola beza mu kwataka oya ikeneye babakinyi binyuma ariko bafise qualité zo kuduga Chelsea yatwaye Champions League muri 2020 ku mpande yari ifise Marcos Alonso ku rundi ruhande yari ifise uyu muhugu wabo nyene uyu Reece James raba qualité zabo nukuvuga ngo uwitwa Christian Pulisic muri ya system niho Chelsea yatangwe guhurira kwa Gizene kwa Dakina mugabo mu bakinyi bafashije Lampard nubwo Chelsea itari imeze neza kuri Lampard yarameze neza uwitwa ntuzenya uyu munyamaroke twako twavuga Ziyech nawe yaragerageza bivuze ngo hariyo system doje uzizanye mu abakinyi kanaka bata fonctiona kuko warabona yuko donc bakeneye liberté bakeneye za mediane zimwe zibashuhurira ko imipira akataka iriya couloir again uranga muri Barcelona ufashe nuko ngomba kuyihakarorero katameze neza reka ndabe equipe bakinye nk'ivyo umusatizi kanaka uranga Liverpool ukinye 3-5-2 Mohamed Salah n'imiburi ucumukura ku ruhande muzane mu bataka kuri point mugumije hariya ntaco wokora kuko Mohamed Salah ntazoza noneho ntibinashoboka kwaguma kuri couloir iriya yiburyo kandi akoresha kubanga bica bisaba yuko uzana umuntu w'umudroite yenyaza kugerageza kugera hari rero uwitwa Liongola bamucize muri batanu bo hagati none hari ku ruhande kandi yategezwa gukuvura mu kuduga no kumukumano karite zo muri defense ntazashoboye kandi gukontroller iriya couloir bisaba ko umuntu bimwe byo kuvuga ngo ukinisha kujya ukina ku ruhande rw'ibubamfu bica bivamo bijya bikora muri systeme ya batatu rero hano hambere nabonye kumengo Liongola yeshuriwe kandi ndabona uyu muhungu nawe bizogenda kumugora kuko ndiko ndaraba na squad kumumenyereza yahamagaye yasubiye gutuma ko bake cyane bo muri defense centrale ni bake nyimba warabonye umengo yitwarira bane gusa bijya biguye ibimenyetso by'uko nubundi agiye gusubira gukiniki systeme ya batatu batanu babiri birashoboka cyane nta urabimenye tuzobibonejo ariko ibyo bintu wanonzo zuvyihweze umuwinga nka Liongola umuwinga nka Cedric Amisi kumukinisha muri systeme ya batanu uba wishe qualité ziwe zose biragoye cyane ko yiexprima bisaba nyene ya ntuzenya bisaba kwigwanako nyene nk'umuntu akoresha exploit individuel gukoresha nyene ubuhinga bwawe kamere bumwe kurushuko uwokorera muri systeme iri collective nico kibazo rero nabonye uriya muhungu yagize ariko ikindi kintu nagira ndakubaza turiko turaraba morale iri muri no equipe yacu tukaraba kuko ntitwavuga ngo baracitse intege cyane kuri Cameroon ntabwo musaruro ari mubi ko bahungu bakiri motivation yo baracayifise nabo babinjiranya ko bakuri match ya Namibia baramaze kubona kuko iyo mukinya amaze kuba titulaire kabiri cyangwa karonga n'iminota y'ugukina witwa Majaliwa siko vyahoze witwa Manu siko vyahoze witwa Liongola siko vyahoze ni bashasha bose aba bose bakima babedi bigira imana baramaze kubona ko squad imaze kuba igomba kububakira ko cyane ni cyahe kindi twokwitega ku rukino rwabo twokwitugwa gatatu inyuma ya Namibia Cameroon hamwe n'uru buca bakina aka experience bamaze kugira match ya Cameroon hari cyo yabigisha cyane go ikintu
twokwitega twobandanya novuga twitega ama espoir akomeye cyane gose kuri bano basore bacu uraza kubona rero yuko buunye equipe nationale batanguye kuyiviva batanguye kuyibamwo koko batanguye kuyibamwo uganashima adaptation iranyaruka cyane gose kuri bano bakinyira Mati novuga yiwe ya mbere niko no bivuga uwitwa Abed Bigirimana ahabwa icizere nko gutangura mu kibuga agahabwa responsabilité yo gukina ku nimero 10 yaratsinze igitsindo uraba kungene novuga ring d'attaque yose novuga yatsinze kuri match ya Namibia ukaza kubona novuga kungene binjiye ku rukino kuri match ya Cameroon atabwoba bafise bataka Cameroon kubita novuga imipira ku ipoto ba Bonfils Caleb uko biri kose ikintu twe twokwishimira nuko dufise squad ifise indoto nico cyambere na mbere ni squad kiri nto ariko kandi bafise indoto novuga zo gukora vyiza cyane gose gusumba muri no equipe nationale buri mu kinyino vugiye hawo Mahirwe urabona neza yuko abashaka kuvyaza umusaruro ayo Mahirwe aba yaronse abashaka kwiyerekana abashaka novuga kurondera icizere kumumenyereza no kuzindi nkino zikurikira na cyane novuga ufatiye no ku majambo mumenyereza havuga cyane gose yuko equipe nationale yugurukiye we bose ata muntu afise garanti muri equipe nationale ariko kandi uzoba ariko yitwara neza buri muntu wese novuga ari mu bihe vyiza cyangwa uzoba ari novuga muri environnement nziza zoba hawe ikaze muri equipe nationale ni nawe mpamvu rero ubona ko buri mukinyi wese ahabwa novuga Amahirwe agerageza novuga kugirane kuyabyazamwe umusaruro ico nico novuga ahanini novuga twogifatira ku icizere ariko kandi twanafatira icizere ku rundi ruhande rwa kungena abakinyi bacu ubona ko no mu migwi bakinamwo usanga arabantu ubona ko bafitiye uruhara runini ya cyane gose iyo migwi basanzwe bakinamwo Mahirwe novuga igihagararo c'imigwi basanzwe bakinamwo ukabona neza yuko arabantu equipe zabo novuga zibaharura ko cyane gose zifise ko ico ziba contact uravye abacabarara novuga mu migwi novuga ibagomye hariya ubunye ni ngendegwa ko niwe bazeye ko ibitsindo ukabona abakinyi bo mu Rwanda buri ndwitwa amatuza ngaha tubabwira ivyo bariko barakora mu novuga mu migwi yabo ivyo byose biratanga icizere uyu mugabo arazi kumanaginga squad ico nabo Etienne reka ndabikwereka match ya Namibia yasize Saido asiga Cedric Yamis mu bakuze impamvu navuze nti uyu mugabo ariko aragira aratuma nyene muri equipe nationale haba challenge idasanzwe match ya Cameroon Saido yari yaje na Cedric araza haca hasibande Marcos Waimes ntiyabaye agitumwako ariko yari match ya Namibia yarahari muga ntiyakinye ndiko ndakubwira ukuntu agenda aba bakuze agenda agira bakuyemwo abereka nyene yuko ataragatongo nyene ataragatongo ka match ya Cameroon Marcos Waimes ntiyaje hamwe nande hamwe na undi basize ni mu bandi bakuze Marcos Waimes ntihaje novuga witwa n'uyu unye Fistop Dazaki ntiyari bwa uyo ntiyari uyo ni namushaka muga bari babiri yari yabagarukanye siko iyi match Cedric Yamis ntiyatumweko Marco Waimes yagarukanye Saido Berahino ntiyatumweko biravugwa ko Saido Berahino wewe yaciye anasezera après match ya Cameroon avuga ko ntabwo biri officiel ivyo byose binyegurutse ejo bundi tubonye ko atatumweko ntabwo biri officiel ivyo ntitwovyamwe twe dufata ko ari no selection kuko umukinya avuze ati arasezeye ntazogaruka nta mpamvu yo kubihisha urumva hari impamvu yo kubihisha ntayiriho sinibaza ko n'umumenyereza muri conference de presse yatanze yabivuze je mfata ko ari no selection uno munsi ntiyagize ntiyatumweko
mugabo uraba muri bamwe bato uyu muhungu yitwa nde uyu Jospin yasibye match ya Cameroon muga twaramenye impamvu cyari kibazo uno munsi siwe yasuye gusiba buriye we yasuye gusiba nawe nyene impamvu twayimenye kuko muri squad yarimo impamvu za visa uwitwa match ya Cameroon witwa Aruna Majaliwa ntiyari yatumweko Aruna Majaliwa umengo ntiyari yarimwo ahubwo yaranakinye Majaliwa yaranakinye yaranatanguye oya ntiyatanguye sha Majaliwa yarimo ntiyatanguye mugabo reka no kubiraba neza mu kibanza ciwe hatanguye ndashimiye Yusufu Nyange imbere yiwe ne Majaliwa muga yari convoke ndavyibuka kuko yari mu bakinyi bageze match nziza kuri Namibia twese twadusubiye kwitega kuraba ko yogaruka urumva to kubona ko hari mwako kantu ka rotation muga gashingiye cyane kuri bariya bamaze gukura bakiri nabato bamaze gukabona bajya bakiri bato baje bagaruka baraza niyo bataje ubona impamvu ataba kenshi na kenshi Kamsobaye yatumwe ko ryari muri match ya iyi ya Cameroon oya ahubwo haje muri umuna haje Pacifique muri umuna Pacifique niwe wundi nawe nyene ari muri aba bakiri bato adasiba haje muri umuna ku match ya ntuzi Kamsoba agumengo ziriya match zo muri Indonesia niho yari ariko karaba n'abakinyi novuga kenshi na kenshi badahabwa umwanya munini arabahamagara kandi ndavuga baba aho musore akina muri Zambia n'izi match zibiri yahamagawe na Mukombozi aba baderike Mukombozi auri yare ne mu defense nemera ntiyanakinye ne match ya Cameroon kandi neza cyane perfectly ni match ya Cameroon alerere ne nawe yari mu kibuga wenye imwe yabera Dar es Salaam namukenye mwiza cyane akiri muto donc turafise ico cizere nyene c'abakinyi ubona ko bakiri bato kandi bagenda binjira muri equipe nationale badakunda kuba babakaba kenshi ariko ivyo bukora byose Alonso ntibategerezwa kwemera defete imbere ya Gambi ko biri kose kuko imbere ya Gambi eje twamye tubiraba Gambi raturusha abakinyi beza mugabo twebwe abakinyi bacu sabakinyi babi kuburyo uvuga ngo uko bigenda gose bategezwa gutsindwa na Gambi Gambi niturusha abakinyi bezi turusha kubatunga mu migwi myiza ku rwego rwiza kurusha biwacu kucerekeye talacho cyo mu Burundi yohangana n'uwari we wese yari kwisi je nivyo nemera kuko ndavye nkatala ugiye uravye nka Liyongora ntubona kumengo ni Vinicius gusa ariko akeneye Burundi cyane raba qualité kunyaruka kwelimina ku timing yo gusantra ibintu byose abikora neza gukreya ama occasion sinibaza ko ari umunyafrika wese nuko nyabari Liyongora akava gukubita uwo mupira mu nama mu Rugamba kagaca gapotera muri division zo muri Belgique tutazi ariko yabo uvuga ngo iburaya ari mu mugutu mukurikiya semaine par semaine nisi karonka kumwibonera ikibonera uwo mwana w'umurundi ivyo ari karakorera abandi bantu ndazi yuko abamaze gukonvenka abantu benshi cyane go buriya nazirira kalite za Nyange benshi bamuhayagiza kuko amaze kumurikwa amaze kuja ahantu habona ahantu hagaragara urindwi yose agaragara ubundi hande hose yitala twayivuga mu ntamatama nkuko tuvuga ba Liyongora atarashikana hariya ngo exprime neza cyane urumva dufise atala zikomeye cyane aha rero hacasigara hakora ikintu ciki kimwe wavuga ca kote ya mentale ariko twarabonye ko twaraneshejwe mentalema ku match ya Cameroon na cyane ko tumaze kubona ngo twagize igice ciza ca mbere sinzi ko ari naco kigukanga ari gihe wisanga mu byiza gushikamwe kiragukanga kwisanze mu gice ca mbere tunovuga ubikoze ku runtu rw'urusozi rurerure cyane gose ugasanga nyene urusozi waruzi ko ruri bukugumire usanzura urorohewe no kuruduga vyoroshe cyane ati bwabundi ya match nguri facile haraho wibaza ngo akwire kurererwa what is the next ukibaza ubukurikirana naho ngiye gukora
ugasanga bigucangiye ngaho Ugasanga twarabonye ku bigucangiye musogo ngaho. no 30 byari bipfuye byari byose bupfuye byose ariko rero kuri Gambia ntabwo uri bugira ibibazo nk'ibyo wagize imbere ya Cameroon nta nuko wobisigura jewe rero ino match tukaba tuvuga ngo projet tukavuga ngo tuyihe umwanya tugirene muga mu by'intamba barimwo byose mu byo bariko barubaka byose mu bakiri bato bari hariya ndabona kugira ngo bifate intumbero neza n'abarundi babishire ku icizere Alonso ndabona victoire yegikenewe gutsinda ino match no gutsinda ino match biwanashire impambavu iyi match ni no gutsinda Gabo ni no gutsinda Gabo kuko iyi Gambia turiko turabona burya si ubigereranyije na Gabo Gambia niyo nziza kuri Gabo niyo nziza actuellement mugabo kimwe cha psychologie nta nubwo uri bwumve yuko Gabiza kukorohera kubera iki Gabo aho izoza kutugumira ni he ino Gabo kugwego vraiment iratosumba kuri classement FIFA isumba na Gambia no kuyizina wumvise Gabo niyo nini noneho Gabo yibuka ko twayihumiye 2019 niko kajyo keza kukuza kugira ne kwihora kandi Alonso ntiduhendane ico utari bukora imbere ya Gambia biragoye kuzogira iyo morale yukuja kugikora imbere ya Gabo bivuze ngo nimba tugomba kwitwara neza mu nkino zose duhere kugwa mbere kuko dushobora no vuga kugira sheke kugwa mbere ikadukwegera no kugwa kabiri cyane cyane twavuze yuko kote mentale cyo kintu gikomeye ugasanga twamaze kononekara complètement no kurukino no vuga gwa kabiri twavuye muri concentration kabisa yizi nkino bivanye n'urukino rwa mbere hashobora no guca hinduka byinshi nk'ubu turiko turasenga tuvuga tuti uyu mumenyereza nabe muri no projet igihe kinini kujya yayitanguye tubona ko ari nziza tugira imana na FIFA yaroroheje ibintu na CAF ifata zino eliminatoire za mondial kwenshi tuba tuzi ko tutari buyijemo ne turi buyijemo ahubwo iciza idufashira nuko idusigiye ama match menshi azodufasha kubaka kazoza ka equipe nationale kuyikomeza ku buryo dushobora guprofita nka 2026 tukagenda muri kan jewe ndabona isheki dasanzwe dusivye 2026 kane ya 27 ni 27 buri ni 26 mu kwa mbere ni 26 Erega yitwa Zobaria ni kane 26 kubera baza baranayitoye n'igihugu kizoyakira si East Africa no ni 27 mugani wa 27 uko yinye ya 2024 yitira 2024 ariko niyo muri 2020 iyo izobera igihe kuko iyo mu mwaka wa hera yabaye 2021 niko ko bimeze yabaye 2020 aho yabaye 2020 yari ya 2020 iyi nayo yari kuba ya 2023 ariko igiye kuba muri 2024 byose byabaye perturbe kubera ko hariho ya 2025 hari kandi zoba 2025 urumva nibyo hari kandi zoba 2025 ariko bizoba ngombwa yuko kinwa muri 2026 hamario na kandi ya 2027 kuko kandi ni ku myaka ibiri imyaka ibiri kandi imyaka ibiri hariho kandi ya 2025 urumva rero bidufasha kubaka mugabo muri uko kubaka muri zo etape zo kubaka imatch za mbere twebwe buriya sinzi ko ari ico kintu ca kote mentale kikunda kutugora Alonso dukunda kwikangura mu nkino za nyuma raba nkajya amanota twatugiye kwikangura kuri Namibia twavyutse bisa n'ivyaparanganye ubundi nka Namibia ntiyari bukuvane iwabo udakuye victoire kujya kuntu twe twabonye yatworoheye Dar es Salaam siko Cameroon twategezwa kuyikura ku minota rimwe ibaze Cameroon kuyebera amanota i Dar es Salaam ugaca wizera kugiye kugwana
urugamba rwo kuyikuramwo yisanze wabo bijya biyarura mu bisanzwe mu mupira hajya biba byatanguye kuba bimwe by'amaranga mutima gusa biba bitangwa kujamwo santima ekipe waretse igatwara amanota ikakurusha iwitwa ko ari wayakiri biba bigoye noneho kuyisange wabo ngo uyikure ko ayo manota 3 agokalifiya kandi nayo yakeneye cyane gose ari kupfana kupona kandi 2025 izobera muri Maroc kandi 2025 izobera muri Maroc ama 2027 ibere ngaha rero muri Kenya Tanzania na Uganda 2025 hariho kane bien sûr 2025 hariho urumva rero avantage tugize turiko dukiniza eliminatoire za mondiale tuzoca tuja muri eliminatoire ya kan 2025 bazogenda babivanga niko bimeze kan 2025 izobera muri Maroc birazwi zarabaye official ico ni kintu kizwi kabisa kuko ni Maroc cyahiswemo igihugu bahigihisemwo cyariko kigwanira novuga ubwo bubasha n'ibihugu nka Algeria za Zambia za Benin hariya na Nigeria Maroc rero baca bararonsa ayo mahirwe iyi yo mu mwaka uza bucibera muri Côte d'Ivoire izotangura itariki 13 irangire 11 niko bizomeze urumva rero Burundi turakwiye gusubira simbona reka tubirindire umuntu arabura nuko abivuga muga iyejo match yejo victoire irakenewe uko bakico cizere ko ntituzokwama duhondwa na Cameroon tuce twemeye kwama dukubitwa nizo za Gambia ivyo bintu ni reka kandi mu bakuye ku byanko bwa mbere niba ari abazoduseruka bari mu kibuga sinshaka umuririmbye niwe yanditse ngo oya ngo sinshaka no kubitekereza sinshaka no kuvyiyumvira ko tuva gukubitwa na Cameroon tukasubira na Gambia ikatumerera nabi Nancho twosubira kuvuga koko turabantu b'umupira siko bimeze nuko nyene nuko rero reka turabe ubutumwa hariya ukuntu bwifashe cyo nabandi bagiye babivuga ko nabonye baze kuganira umupira kabisa abadukurikirana ubutumwa rero buravuga gute witwa Dr arabaza ngo mbe match bazoyerekana kuri TV ivyo biza kumenyekana no munsi urabona izi eliminatoire za mondiale ikinyamakuru kimwe cyonyene rukumbi ivi ku makuru namaze kuba ndonka ikinyamakuru kimwe cyonyene rukumbi kirekuriwe caguze novuga ano masanamu yizi match ngaha muri Afrika cyane Afrika ivuga igifaransa ni ikinyamakuru cyo muri Togo urumva cyitwa New World TV urumva ico kinyamakuru rero New World TV ibindi binyamakuru vyose birakigurira kugira ngo bironka amasanamu novuga yizi nkino zose bica bigenda kugura novuga muri ico kinyamakuru kuri World TV kuko New World TV niyo yaguze amasanamu hariya muri FIFA direct barasinyanye n'amasezerano ndetse bacana banashira en place novuga abamenyesha makuru bazoba bajeje novuga
gukomanta novuga kuri izo match zose harimwo n'abakinyi ba kera ba Manuel Adebayo hari umumenyesha makuru novuga kurikirana ivya sport yo ngaha muri Afrika yitwa Anthony Pla nawe yarabaye recruté novuga n'iki kinyamakuru Anthony Pla cyane gose Roma ni kinyamakuru rero gikomeye cyane attention gikomeye cyane gose burya rero nico gifisa amadroit TV yaya masanamu nimba arizo za Canal nimba arizo za Star Times nimba arizi bazoca kuri kinyamakuru kugeza ubunye tuko turarindiriye tumenye novuga ibindi binyamakuru kumbure cyaba byaguze byaba byagize amasezerano n'ico kinyamakuru kugira ngo bize vyerekane novuga izi nkino zitandukanye ariko uko biri kose vuba cyane gose mu masaha ari imbere turaza kuba tumenya ni nako biba bimeze ikinyamakuru caranguye ama match kigenda kubatunganije ayo mahiganwa direct aya rena ya FIFA izi nkino ni za FIFA no kuvuga ico caguriye FIFA uwundi wese agomba kuza acagurira nde ico nyene reka ndagwakarayo nk'imatch za eliminatoire za kane ziriye babonye nk'ijya Cameroon no Burundi ca kuri Canal Canal iba yaguriye CAF aya ma eliminatoire yo gace genda ihitamwo cette journée nzoca nerekana match ya Cameroon no Burundi kubera ko irimwo anje kandi ivyo bihugu byose bivuga igifaransa mu Burundi aba amadekode no muri Cameroon aba amadekode muganga Canal ntishobora niyo mpamvu uzubona berekana match nyinshi z'ibihugu biri francophone ko ntibari bafate match ya Zambia na South Africa kandi hariya ababayo bakoresha izindi azo za DStv ari aba ma DStv koko nibihugu byabongereza nico giharuro ni commerce mu zindi Alonzo ari umuntu azanye iciyumviro yitwa Benjamin Electricien ngomba ndakikubazeko ivyago byashikiye Christophe Nduwarugira ku match ya Cameroon ubwo kiriya kintu nicoba kikiri mu mutwe ku buryo koce yo murinda nko mu rukino rwejo nubwo yamutumye ko kuko nk'iburaya impamvu ndakubajije iburaya hari gihe abamenyereza babona bati uyu mukinyi wanje atanguye kuba kuri pression bivanye n'umusaruro uheruka ariko uretse na pression hari ukuntu umukinyi kanaka abatishimiwe na public akabona ati reka mbanze ndamubibagiza akarore ni Magwaya hari gihe Magwaya vyageze ukabona ko yinjiye mu kibuga abafana bose bamugira ko donc abafana ba Manchester ntibamwishimiye rimwe na rimwe bariko bazomera n'umukinyi wabo bijya bintu bikora bisaba kubukomeye cyane mentalement kuburi nka Lucho kuza kuvuga ngo uraza kumva kutegezwa gukosora amakosa wakoze kuri Cameroon ku rukino nka Gambia kubwawe yo mwa chance yo kwiratrapa canke yo mu reserve gatoya urabona urukino rwa Gambia dijya kosa rya Christophe Nduwarugira ni kosa ry'amajyashiki abakinyi benshi cyane gose twarabona abakinyi nk'aba muri Arsenal ndabona umukinyi yakunze kuba kogwa ko navuga ni kosa nkarijyanye witwa Vermaelen aba ba Vermaelen urumva mu migwi rero myinshi bajami karagere bagenda bakora amakosa nkajyanye yo bivanye n'uburemere bw'urukino ugasanga aragize nyene agapanike gatoye nkakajyanye ugasanga novuga aratsindishije equipe uribuka novuga ivyabaye kuri Steven Gerrard muri 2000 na kangahe igihe Liverpool itakaza igikombe kandi yari muri course yacu Dembaba anyerera ku mupira Dembaba mwa ku mupira yagenda gutsinda na Champions League ya 2020 Varane yakoze amakosa akomeye mu gukurwamwe kwa Madrid imbere ya City kwa Madrid voilà no mu mwaka uheze uwitwa Upamecano nawe nyene yakoze amakosa akomeye uga burya muri club na national biratandukanye kandi ku muntu yitwa nka Christophe buri yakunda kubikora kuri match ziri decisive uribuka ko yaduhejeje rouge ku match ya Guinea muri CAN urabona twe turacafise probleme novuga muri equipe nationale y'abakinyi baca ku mpande
cyane cyane bazibira kuva novuga havuyemo witwa Nizigimana Karim Makenzi hakavamwo aba bani mubona Amerika Dogo hakavamwo mu nabo bigeze binjya muri equipe nationale bitwa ko ari barumu nawe baje kugerageza kuzomusubirira muga nta ntiyigeze musubiriza urumva twarabonye novuga twari dufise mu myaka iheze abitwa bambaza umutima ari baca kuri rya ruhande bari bameze neza cyane ugashiramo bankurikiye Leopold Kaya bari bameze neza cyane gose kugwibubamfu urabona rero muri iriya systeme twamye turavuga yari keneye abantu nk'abakaya yari keneye abantu nk'abarimba z'umutima ni nacyo mpamvu ubona shima muri iyo myaka iheze tutari dufise ikibazo novuga nk'iki ibaza nk'iyi systeme ariko akeneye batatu batanu babiri ufise Makenze mwiza mu myaka yiwe myiza nkabire twamubonye ukabufise Makenze agacana ntarimba z'umutima ntari voilà urumva rero equipe nationale turamisinza abakinyi nkabo onye muri kino gihe aba ba Christophe Nduwarugira gukina muri kijya kibanza no kubrikora ni bricolage si kibanza ciwe si kibanza ciwe ntako turi bugire urumva turaza kuba novuga tumukinisha Christophe Nduwarugira ni mu gihe uwitwa Marco Weymansa adahari sinzi kubibona mbona rero umwe twotombora ruriya hungu barutumye ko rukaba ruri informe nabonye wanashima iriya couloir arakenewe gose muri systeme ya batatu batanu neza cyane gose rero izi match twifashisha novuga uyu Nduwarugira Christophe novuga ku mande nukubura abakinyi beza kuri rujya ruhande ariko kandi uko biri kose abaramutsa kina nabona bamugaruka muri mediane umuyanga kigigwa imbere akigigwa imbere gato akinana na majali wao umwe nka abantu benshi ni muri mediane solution ni nyinshi cyo mbona cyane gose abantu rero benshi yive baragaruka kuri kino kibazo kivuga guti ati ni gute equipe nationale equipe nationale atari club ibura abakinyi ibura nk'abakinyi nka babiri canke batatu kuri poste kanaka kandi vyitwa ko ari equipe nationale urumva ico kintu ariko ni ikintu cashikiye equipe yacu imyaka wanashima igiye kuba myinshi rero ikintu gihari nimba Marco Weymansa ari informe umumenyereza kuri ziseanse ariko aragirisha equipe nationale abona yuko kandi nibaza yuko yamutumye ko ari tayari buriya equipe ni nayo mpamvu nuriya Etienne sumu entraîner mu sélectionner uru sélection equipe nationale ura sélectionna ntumenyereza ntumenyereza kuko nta numwanya ubufise none bose ko yabegeranije mardi afise match bose bashitse mardi rero ko biri kose jewe ku bwanje nizere ko ujya wazoba ari kuri Marco Weymansa tumufitiye icizere ameze neza no muri equipe yo hariya niko biri kose urabona ko ahabwa umwanya munini na muhi icizere akine ku ruhande rw'iyo buri mukinyi ko biri kose akine ku ruhande rw'iwe hama kumbure turabuka umukinyi no gwaza ku exprime icyo kibazo nyene turagifise no ku ruhande rw'inimero 2 sinzi ko wabonye navuga match ya Namibia byabaye ngombwa yuko hakina uwitwa Jospin Shimirimana kuri 2 kandi hakina neza naco cyari ikibazo kuko turazi yuko atari umwanya wiwe rero twe turafise reka tuzogaruka kuri squad kira muntu avuga abona aha Mahirwe kurusha abandi ku munsi wejo kuko urukino ruzoba après-midi tuzoba twaje Bisport reka dusome ubutumwa uwitwa Albert Biri Gahungu Nduwarugira Christophe baramurenganya na Messi wo mushya muri defense yo dekona urumva nawe ko atata yishavu cyane kuri Nduwarugira sinze nkayo Jean Paul abakinyi bacu baraza umupira mugasingwanya bongereza akariro mu mikinire yabo ntibemerere uwo bahanganye kwidegembya nka kujya kwa Chelsea azanye ikintu gikomeye cyane kujya Alonso bakubwira ngo kuba Chelsea irafise ibintu muri ino misi isa n'intamba mu rugamba